Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho umwe wese adukurikirana aherereye mwese mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi abari hirya nino ku mugabane w'abanyamerika muri Canada abari hirya nino mu bihugu bitandukanye aho rero kuri uyu mugoroba abari mu Buraya Belgique Allemagne France n'ahandi hagiye hatandukanye muri Kenya Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Tanzania, muri gaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone ama uracija ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoje bigushikiraho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi hariho abariko aratunganywa ikiganiro catumiwemwo Pacifique Ninahazwe na Mutama Karaveri Mbonimpa n'abandi batandukanye, aho rero bariko baravuga ku bihugu bibandanya gutera ubwoba ibihugu abategetsi b'u Burundi nyine babandanya gutera ubwoba impunzi z'abarundi zahunze zikaja mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Hari kuvugwa rero ibihugu vyinshi bigiye bitandukanye aho abarundi babandanya guterwa ubwoba kandi bigizwe n'abategetsi b'igihugu c'u Burundi nyine batwaye muri kino gihe. Bakaba rero babwira ati muhaguruke murinde kugira ubwoba, mwongere musubire mumere magabo, mwerekane umusabe uburenganzira bwanyu. Abariko barabwonona, abariko barahonyanga agateka kazina muntu, ivyo vyose ngo bagomba babwire leta ya Gitega, leta y'u Burundi k'ivyo bariko barakora ari akaga kubandanya bica abenegihugu. Abenegihugu nabo abo bahunze ngo nabo nibahaguruke basemerere bakore za manifestation kugira ngo baburane basabe uburenganzira bwabo nk'uko biriko biragenda bivugwa. Ibivugwa rero nk'uko bagenda babivuga murumvikana ko harimwo abatumire benshi batandukanye. Pacifique Ninahazwe nk'uko muriko muragenda muvyumviriza, reka mutege amatwi mwumve ico Pacifique bagiye bagenda bavuga kuri bino bintu nyene vyo gutera ubwoba abarundi, gutera ubwoba impunzi zahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye. Aho rero bakaba basaba ko ivyo bintu rwose bagomba kubigwanya bivuye mu nyuma kugira ngo agateka kazina muntu gasubire gatsimbatare, cane cane ko iyo leta ya Gitega barayihunze nyene. Tanzania n'igihugu gifise ibihugu bitandukanye harimo Tanzania nyine yo yaragiye ibandanya kugenda ifungisha irirukana impunzi, iramaramaza abahunze bahungiye ku butaka bwayo. N'ibindi bihugu bitandukanye vyaragiye bimaramaza impunzi nk'uko bigenda bivugwa, ariko cane cane Tanzania, guhungira muri Tanzania uvuye mu Burundi n'akaga gakomeye cane, uhura n'ingorane zikomeye cane muri ico gihugu kuko ngo biboneka ko abo muri Tanzania batipfuza abarundi babarizwa ku butaka bw'ico gihugu, kuko ngo biraboneka ko uwugiye yihenda wese akaja muri Tanzania ahurirayo n'ingorane. Tuve kuri iyo nkuru
mpunzi tuje ngaho ku mwambasaderi Space Caritas Njebarikanuye yoba yazize iki? Niki coba catumye yirukanwa ku butaka ubutaka bw'igihugu ntiyirukanwe ahubwo yahamagajwe bukwi na bukwi kuva mu Bufaransa aho yaserukira igihugu c'u Burundi muri ico gihugu c'Ubufaransa nyine. Umushikiranganje w'imigenderanire no gufashanya n'amakungu Ambasaderi Edouard Bizimana niwe yaciye amwandikira ikete ubutumwa amubwira ngo mupfasoni ambasaderi, ndi n'iteka ryo kukumenyesha ko usabwe kugaruka mu gihugu vuba bwango kugira ushikirizwe ubutumwa bukwerekeye. Umushikiranganje w'imigenderanire no kumenyesha no gufashanya n'amakungu Ambasaderi Edouard Bizimana Ndogaye Rwamugena, ubwo nibwo butumwa bamurungikiye. Buno butumwa bwarungikiwe uyu Space Njebarikanuye Uburundi mu Bufaransa, yarahagarariye nyine bwarungikiwe uwuserukira Uburundi mu Bufaransa muri Espagne na Portugal, Ambasaderi Space Caritas Njebarikanuye. Ubwo butumwa akaba yaraburonze ku igenekerezo rya 3 Ruheshi umwaka w'2026. Mu mvugo ya diplomasi ayo majambo asigura ko Space Caritas Njebarikanuye akuwe mu mabanga yo guserukira Uburundi mu Bufaransa. Hari aho bisigura ko imigenderanire y'Uburundi n'igihugu aba arimwo iba itifashe neza, ahandi naho bisigura ko ambasaderi we nyene aba ahanywe. Space Caritas Njebarikanuye yari yagenwe muri ayo mabanga muri Ruhuhuma 2026, araheza ashikiriza Perezida Emmanuel Macron impapuro zimugena kuwa 25 z'ukwa 3 2026. Uwuserukira Uburundi mu Bufaransa aba anabuserukira mu bihugu nka Espagne, Portugal, Monaco no mu mashirahamwe mpuzamakungu nka OIF na UNESCO. Biranashoboka rwose ko Space Caritas Njebarikanuye akuwe ataranashika muri ivyo bindi bihugu yaserukiramwo Uburundi. None yoba yarazize iki? Iki nico kibazo benshi bariko baribaza. Kuwa 2 Ruheshi 2026 Space Caritas Njebarikanuye yari yakiriwe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu rihuza ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa Louise Mushikiwabo. Aho naho nyene Space Caritas Njebarikanuye yari yagiye gushikiriza impapuro zimugena guserukira Uburundi muri OIF, Organisation Internationale de Francophonie. Atanu munsi uhaciye kuwa 3 Ruheshi 2026 Ambasaderi Space Caritas Njebarikanuye yaciye yandikirwa ikete rimuhamagaza. Yoba yazize uwo mubonano na Louise Mushikiwabo? Kugeza ubu nta muco uriho kugitumye Ambasaderi Njebarikanuye Caritas Space akurwa canke ahamagazwa vyihuse giturumbuka ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko benshi bakaba batanguye kuvuga ko ico yoba yazize ari urya mubonano yagiranye n'uyu atwara ishirahamwe ry'ibihugu rivuga ururimi rw'igifaransa OIF kw'isi, Louise Mushikiwabo akaba umunyarwandakazi. Biboneka ko ubutegetsi bw'Igitega bufise vyinshi bunyegeje, na cane cane ko biboneka ko atakindi yoba yazize ko batari bamukuye na mbere.
benshi rero bakaba basaba ko ibi bintu vy'ubutegetsi bw'Igitega vyohagarara vy'akashavu n'inzigo y'inzikira yo kumaramaza abarundi n'Uburundi muri rusange. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha, mwafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha. Imana ibandanye kubazigama, mugire aho muba kandi mwubahwe abarundi n'abarundikazi mwese mwese, naho ubutaha mu yandi makuru yacu akurikira, mukaba muzobandanya muyasanga kuri uyu muhora.